kacha muri BNP Sport nibaza ko mumeze neza cyane turagaso muri BNP Sport turagira ku bintu zitandukanye n'umutuzi mutumye adasanzwe murazi ko ni championnat Primus League yerutse kurangira murazi ko iyo championnat irangiye abariho no watsinze ibitsindo vyinshi no muse twateye iteka ryo kwakira Eddy NIBIBONA niwe yatsinze ibitsindo vyinshi muri no higanwa asanzwe kiri umugwi wa Urugendo Football Club niwe turi kumwe muri tuza BNP Sport Eddy NIBIBONA kari muri BNP Sport no musi akoze cyane Eddy NIBIBONA umusatirizi yatsinze ibitsindo vyinshi muri Primus League yo no mwaka abantu bashobora kuba batazi neza Eddy NIBIBONA ninde mbe yatanga umupira gute yinjiye muri ibintu by'umupira ryari afise imyaka ingahe agenda cahe Eddy NIBIBONA umupira w'amaguru ninde Eddy NIBIBONA n'umukinnyi w'umusatirizi muri uwo mwanya akina muri Urugendo akaba ari we yabaye mbite uyu mwaka 2024-2025 abakinyi benshi arashobora gusanga umukinyi atanguye akina ku nimero 3 cyangwa ku nimero 2 ugasanga mu nyuma yaraduza akina hagati mu kibuga yana busanga bagiye ukina arabasatirizi Eddy NIBIBONA yatanguye umupira w'amaguru ari umusatirizi canke yatanguye akina ku wundi mwanya wo mu kibuga avana ntabwo natanguye ndumusatirizi natanguye ndumu axial babugarizi bo hagati nkina 4-5 gutyo ngenda ndaduga mpindura Eddy yatanga umupira w'amaguru yawutanguriye mu club yatanga gukina umupira w'amaguru ryari kuko hari abakinyi baca mu batangurukira umupira w'amaguru muri quartier mu nyuma agaca muri academy nibwo Urugendo nawe waciye muri umupira wa street football mu nyuma muri mwisho y'umupira w'amaguru byagenze gute mu ntango byatanguriye mu Kanyosha byatanguriye biriya bayita amakade ma 4e division muri club yitwa afise yo mu Kanyosha hariho nakina 4-5 nyene nakona nabibabwiye mu nyuma ndavayo ndunguruza nja muri equipe yitwa Transport FC yo mu Kinanira naho nyene icicaro ca gatatu hariho nagiye gutangurira guhindura poste yo gukina nimero 9 ndaguciremo gato ico gihe ni gicatumye hindura poste ukava kuba umusatirizi ukaja gukina ku nimero 9 nagiye mu mugwi nsanga uwo mugwi abataka baragwaye bari basanzwe babizi ko nkina inyuma ngabo ndababwiye ati je nashobora gupima hajyanye nkakina katako badahari pourquoi pas ko ntopima ko toca dukina ngo nuko abandi badahari kandi hari abandi poste nye ushobora kumuna ikina hari sanzwe ari abakinyi mukoca aranyize yambye ati kadupime turabe aranshiraho aho mandakina iyo match ndanatsinda match ya mbere wakinye kuri nimero 9 iyo match ya mbere nakiye kuri nimero 9 ndetse 3e division ama championnat local ndatsinda niko nyene kuca abana yambye ati ahubwo rero banda bimenyereza haya mbona ahubwo unakina kurusha inyuma basi gutyo ngenda ndahimenyereza menyera amavuma mwamwe kurumva ntushobora amavuma aca kimwe n'inzi inyuma gushika ubu bacari ku nimero 9 haruhande ya Transport na Azamu yindi migo yiracamo niya avuye muri Transport FC nja muri reserva y'Ibubanza ya 2e division ndakina aho mwaka umwe mvuyeho nja muri Bumamuru y'Ibuganda naho ndakina umwaka umwe mvaho nja muri Musongati nja muri Grenoir Makamba muri Grenoir nja muri Buja City nja muri Urugendo umwaka wa mbere n'uyu mwaka ari wa kabiri umuntu yumvirije imigwi wakiniye umvumenga ni imigwi itari mike kandi mu kingo itari kinini cyane hani ni caye catumye ukiniye imigwi myinshi kandi mu mwanya muto ko urumva ko nahantu warenze umwaka henshi wogiye hakina umwaka umwe unigi catumye ukiniye iyo migwi mu mwanya mutoya imigwi mu cicaro ca mbere sinovuga ngo nareka gukiniraho umwanya munini canke ngo gusinyaho amakontra y'imyaka myinshi kubw'ingorane nyinshi nkunda kubona zikunda kudushikira cyane cyane tw'abakinyi ba hano
hari ikibazo cy'uko iyo usinye imyaka myinshi hano iwacu turakunda guhura abakinyi cyane cyane turakunda guhura n'ingorane urashobora gusinya umwaka ukakugendekera neza hakurondera imigwi yo hakurya bikaba ikibazo entre y'umukinyi na club aba yararimo muri uwo mwanya kugira ngo bamureka sohoke kugira bakore kuri usohoke kuba twe hano nta mategeko cyane cyane aduproteje hageze umwanya wo kugenda niyo ngorane hakuru nabonye ku bakinyi bakuru banje bamwe nkabona uko byabiba bakonaje kenshi naca tamo kugenda kuri umwe provike bikunze hataza kuba ingorane yo kuri jewe na club. Uno mwaka wabaye umusatirizi yatsinze ibitsindo byinshi muri Primus League. Wowe warigeze uyumvira ko ushobora gushaka kuri no rwego wo kuba umusatirizi yatsinze ibitsindo byinshi mu higanwa rya Primus League? Muri uyu mwaka sinobesha ntabyo nari niyumvira nari gusa ico nashira ku mutima navuga ati umwaka uheze twatwaye Coupe du Président uyu mwaka pourquoi pas ko tutwara Primus League nakora arico niyumvira nico gikombe niyumvira avuga ati nkore cya gikombe ndagishaka na jewe kinyitirirwe mbone yuko na jewe hari ico gikombe nagitoye même si bitakunze ariko umuntu yari yagerageje. Ku ruhande rw'uyu no ko byagenze neza nubwo ico wifuza gushaka nko gutwara Primus League nubwo bitagenze neza mugani waza ko byose no gukora cyane nkuko wakoze cyane batsinda ibisindo 200 ushobora kubona umwaka uzabibaye canke bikaba mu wundi mwaka mugabo gikunu kuba waterere cyane kuba waterere muri club. Eddy akenshi umukinyi abafise umwe avuga ati hari umumenyereza yafashije nimba ari impanuro yampaye canke nimba ari ikindi kintu yafashije mu buzima hari umumenyereza ubufise uvuga ati hari ikintu yankoreye ntazigera nibagira catumye ngera aho ngeze no munsi mu mupira w'amaguru. Sinovuga ngo n'umwe ndavuga ngo n'umwe ni batatu. Wa mbere yagiye kumpa iyo spirit yo kuguma kuri 9 yari witwa Rodrigue. Wa kabiri ni uwashoboye kumpa icyizere cyo kwiyerekana mu cicaro cya mbere yari witwa Patrick muri umwanya ko cumenga muri Gabon. Wa gatatu ni kocha Mebura Bubakari ariwe yahora nkoca muri Rukinzo ashoboye kunyinzera cyane muri uyu mwaka akanyinzera akama umwanya ukwiriye nkashobora kugaragaza impano yanje. Umupira w'amaguru habamo ibintu byinshi hari gashobora gusanga urose equipe nziza ukavyishimira canke ukaronka cup ugahamagara mu kwiserukira igihugu hari nabandi bagira byinshi bagenda bishimira umupira w'amaguru. Eddy ni kishimira cyane gusumba ibintu byose umupira w'amaguru. Ikintu cyane nishimira ni kubona nshobora kugaragaza ikintu cya mbere niyumvamwo kandi buriya n'abantu bake bakora ubuze bakunda. Umukinyi abafise ihangiro benshi bafise ihangiro ryo kuba boba ishingiro ryo mu guserukira igihugu bakiniye match menshi mu guserukira igihugu akanatsinda n'ibitsindo bibaye ngombwa mu gihe hari umwate gaca gafasha mu bundi buryo. Uriyumvira yuko ushobora kuba umwe mu bakinyi mu guserukira uzo kwikora ku myaka iri imbere urabona ko icyo cyizere gihari uragifise urabona ko uzava gushikako cyane ni juste question du temps n'abamenyereza bivana na filozofi yabo ukuntu babona umukinyi ariko icyizere ndagifise cyane. Tugarutse kuri ino saison ni saison watsinze ibitsindo byinshi uba mukinyi yatsinze byinshi muri championnat Primus League. Sinzi izindi saison uko wazakiriye mugabo kubwawe niyo saison ishobora kuba nziza muri kariye kuva gushika uno mwanya tugeze ko kuva aho wagiye uraca muri za Mamuru n'ahandi niyo saison wishima gusumba izindi zose canke hari indi saison y'isumba saison yo no mwaka? Oya iyi saison mu gihe uri umusatirizi saison Kubera nziza ni toujours iyo wabaye top kuri wewe cyane cyane kugutsinda muri bitujamwo bivy'imyuga. Hari igihe umuntu afise warabira akavuga ati je nkeneye kumera nkanaka kandi ifise byinshi ndamwigira ko Eddy NIBIBONA ni uwahe mukinyi arabira ko muri carrière yiwe? Muri uyu mwanya ndabira kuri Alexander Isaac wa Newcastle
hari na byinshi muhuriye ko burebure cyane byinshi muhuriye ko byinshi muhuriye ko kuba mufise taille zisa n'izaba abantu nuko ngira ngo ufise imishatsi ubundi unava yibaza ko aramu nzayikura ko gira bise udusanga umengo muri amahaza abazariza ndaheza ke barazi imbaga ziyo barazi nuko areha na Eddy NIBIBONA baregeranye cyane. Eddy NIBIBONA ni sezo yabaye nziza nkuko nagumye ndabivuga. Ihangiro rya umupira w'amaguru gushika ubu nijya uko ari mu cyasho bavuga ati natanguye nifuza gukinira equipe en première division narabishise ko byarabaye ubu ndi satisfait. Wowe urafisa ne mahangira nizo kina ino championnat ya première division canke nawe warabaye satisfait byarakwiye? burya indoto byari yindi iyo twavukanye iyo twakuranye gahugera muri uyu mwanya sinavuga ngo ni ya indi nye wakuru cyambe navuga ati cyo mahubwo nkakinira kuri synthetique kuri stade ukumwe twabona kera bakuru bacu bakina unyuka hagera unyuma nyene chance yo kuja première division ariko indoto yanje muri uyu mwanya mvuga ati pourquoi pas ko ntosohoka igihugu ngende kuraba hanze mu bandi uko biri umuntu yongura n'ubumenyi bien sûr. Hari abana bakunda umupira w'amaguru wa mupira usanga bari kubana ukina muri quartier kujya nawe wabitanguye ugasanga abo bana ntibabona neza iyo bariko baraja ntibabona neza iyo bariko barajamo nk'umukinyi yabaye umusatirizi yatsinze ibitsindo byinshi muri championnat no mwaka abo bana ubatera intege gute batera kahe kamo ikintu gihaye umwanya kagiha umwanya ukwiriye même si hari gihe vyanka hari gihe kandi bigaca intege gahura n'abakwantuye bakaguca intege ariko ugumye ugiha wa mwanya ukagenda wongerezaho ku munsi nacyo hari umunsi gusa nacyo kikwereka ko kigukunda. Eddy mu mwaka weze umugwi Urugendo wareserukiye igihugu mu nkino za Confederation Cup nubwo bitagenze neza cyane ngo bashike kure kuko kenshi tuba twifuza ko amaklub yacu ashika mu matsinda ya CAF Confederation Cup canke ya Champions League pourquoi pas za quart de finale. Ni migubona ko yisohotse yabo sose muri Confederation Cup canke muri Ligue des Champions si kenshi gera kure. Uri umukinyi urazi uko amaklub aba yubatse mubona nk'abantu bari muri uwo mupira w'amaguru bipfira he kugira ngo nitubona amaklub yacu ashika muri phase de poule ya Champions League canke ya Confederation Cup? Organisation yabo imitahe timu ziriteguye cyane suburyo zifise kuntu bapanga umukinyi n'umukinyi kwanza nawe nyene mu mutwe uko abameze ko bagutegura mu nzira physiquement mentalement tactiquement aho hose ni ibintu bitezwa kuramfasha cyane n'uburyo akacaza rero nico buryo twege ngahe wacu sinzi ahandi cyane ariko ndabona ko no ku cyuburyo turacyari hasi urumva hariho kucuja musi yabo yego umupira turawufise ariko hariho n'ibindi byinshi bizya andehoro y'umupira ati impano zirahari mugabo hari ibindi byinshi bikenerwa kugira ngo za mpano zishobore gushika kure cyane biza cyane. Ni championnat ubona ko iri kirarangira habaye byinshi hari ibyagiye baravuga bya match fixing hari n'amascore amwe babona abantu benshi bavuga ngo ibi bintu sinibaza ko ari equipe isumvye yindi cyane canke ko ari equipe biri hasi cyane. Ivyo umupira w'amaguru muri no championnat no mwaka uratanga icyumviro kubwiyo wawe ko akenshi byarabaye hari n'abahanwe bazije ca match fixing. Ubona niveau ya Primus League iri ku rugero rwahe nimba naho itari ku rugero rwiza nk'abakinyi n'ivyo yamubona bituma tutoshika kuri niveau nziza tukavuga duse championnat nziza tuzorekura equipe igasohoka ikagenda kitwara neza hanze y'igihugu? Twebwe kenshi ku bakinyi narabyumvise bimwe naranabibonye habaho suivi ku kibuga gusa jara umukinyi twavanya kuri entraînement biraheze nta handi tuza kumenya amakuru yiwe ameze gute naho hakunda kuja ikibazo ugasanga uravuyeho gukina ucuja gutigita ntuzi kuza gufungura ntuzi uko aza kuryama nibyo byose biri mu ngorane zikwega ivyo onye ategerezwa kuja kurondera hariya kugira arabe yuko yofungura ejo azogaruke kandi akore
cyane ntuzi yuko uri kuramukoresha ashonje yaraye inzara eske iyo za guha umusaruro ungana n'uwaryamye neza agafungura gatatu ku munsi nawe yariye rimwe eske baguha umusaruro umwe aho onye hacaje ico kibazo azaguha azanguvu nyene z'ivyo nawe wamufashije niho uza gusanga ya maskoro yego niburaye barabitsindana ariko haraho navyo nyene bibivako asanga hari suivi yahagiye nyene ku kibuga tuvuye ku kibuga biraheze nico kibazo urumva usanga ni c'est vrai ni n'abapresident b'ama club mugabo cya kintu twavuga n'ubundi cya kibazo ca organisation kandi akazamo na cya kibazo c'uburyo ugasanga c'est vrai uri president wa club mugabo ntimushobora neza kwitaho abakinyi banyu nimba ari iyo déplacement nimba ari iyo récupération après entraînement usanga ntawe yatashe n'amaguru uvuye hiyo nahi nawe ni kibazo nawe agenda mu mutwe ariko nawe yibaza ibindi aza ko ni umupira w'amaguru ukeneye vyinshi kugira ngo utere imbere kuko nimba umukinnyi ashobora kuza muri entraînement adafise uko aza gusubira inyuma canke ntumenye uko azana kurekipera ntabe yaronse nayo mazi biragoye nkuko bivuze kuza kumutera ku musaruro mwiza biragoye nkuko bivuze ko uza kumutera ku musaruro mwiza mugabo naza ko nk'abakinyi namwe murazi ko kimwe mu bintu bishobora konona championnat kuko amaze kuburamo competitivité championnat musanzwe hajya biba biheze kuko nimba uja kugenda club zikoza kwitsinda kubera ko hari ivyo mwaciyemo peut-être hari inyuma mwaciye inyuma y'amarido kugira ibi n'ibi ushaka kwitegura kuri ya niveau international witegura n'abakomeye mugihe rero utaronse abantu witegurira ko biba bigoye cyane urumva ko nkuko wabivuze ni byinshi dukeneye kugira ngo tubone championnat iteye imbere hari ivyo vyinshi byo bikorwa n'abapresident mugabo naza ko wowe waciye umupira w'amaguru hariya muri quartier ico nzi ko twemeranya n'abantu benshi nuko hari izo mpano zo zirahari cyane hano hari abana bazi umupira cyane kabisa hari wowe waragiriye ubako cyo guca mu ishuri y'umupira w'amaguru academy nariciye mu ntunze academy ya Grenoir nariciye mu mwanya utari munini umwanya utari munini nonsi hari nibaza ko abenshi bariko baratera imbere umupira w'amaguru nuko bakomeje amashuri y'umupira w'amaguru izo academy ubona ko natwe niyo nzira twafata kugira ngo tubone ama club ari karonka abakinyi beza akaronka pepiniere aza kuramwe impano zimeze neza nico kiri mu byofasha kugira ngo cyane buriya rega ndashaka kumenya itandukaniro wowe warekinyi wo muri quartier urazi ko ushobora kuba kine club atari academy ya club zo muri 3e 4e division nijya itandukaniro bari hagati ya wa muntu ari mu ishuri ry'umupira w'amaguru na wa matari mu ishuri ry'umupira w'amaguru uri uwaciye muri academy hariho ivyo yiga kandi bakanamutegura no mu mutwe uramwe abazi eske nina kuri kosa hano kanaka haza kubiki eske nina tangi pasi kanaka iza kuva mike pourtant muri quartier twege wasanga ari ubukayidi nta vya entraînement duhuriye kuri match nina gukubita nta kindi urantinya nkama ndagutsinde nivyo nye na le fondement du foot unazumuntu nta kona nta ugupangira ikingwa kwereka ukungu simbuku bujuku gira muvuma kana kuku ntabwo bishobora kubacho kimwe icyo nyene wamaze kumva n'ishuri y'umupira uriga wize wavyize neza yego hariho abagira chance bikabahira ivyo muri quartier ariko ntabwo bishobora kubacho kimwe uri kura nawe uraba ariko barakina sico kimwe umwana yaciye mu ishuri ry'umupira w'amaguru n'utarice musanga batandukanye baratandukanye cyane Eddy wavuze ko ufise hangiro wifuza gushika ko mugabo sinzi ko nibigeze utomorera neza target yawe aho wifuza gushika nko mu kimpira maravuga ati nkeneye gukina muri Premier League avuga ati nkeneye gukina muri La Liga target ya Eddy NIBIBONA ubu precisement ya ewe mu gihe aba hageze igihe nk'ubu camagurishwa igura n'igurishwa ry'abakinyi urarindira ukumviza gusa nyene uvuze ngo indoto yanje je nkunda umupira mu Bwongereza cyane kurusha La Liga nkunda kurusha akenshi turakunze kubibona ni nabakinyi uno musi wubaye meilleur buteur
ndazi ko ibihugu vyo ngaha hafi biduhana imbibe mu Rwanda canke Tanzania ko nibo kenshi bakunda gusumira ngaha akenshi baronderaho umukinya baye mwiza kandi nawe urumva ko mu basatirizi niwe mwiza gusumba abandi babaye meilleur buteur ono mushobora kuronka club ishobora kuzika kurondera Eddy NIBIBONA iyo murondera yose yo hanze ari tayari gusohoka cyane cyane kabisa kuko ari gihe ushobora kuko akenshi bino bihugu tubivugisha ukuri n'ibihugu duhana imbibe kijanye n'uburyo yabizo guhemba abakinyi nuko babafata bari hejuru ivyo ngaho ko abakinyi benshi basohotse barashobora kuronka uburyo gutunga imiryango yabo ikabaha neza mugari n'abandi bavuga ngo ari gihe umukinyi bafise iyo mpano kandi akiri na muto ko uracari muto ufite imyaka 23 uracari muto ati ugasanga arasohotse n'ivyo agiye kuronka amafaranga gutunga umuryango mugabo Zando tarifuza gushika ko bivanye na equipe agiyemo kubera ko idafise iyo projet sportif peut-être teguye neza usanga iciyifa wewe ahanini uvuga ati iyo nza yose turaja canke uraraba kavuga ati ino equipe yoshobora kushikana kuri Zando tuzanje hakuru umuntu arondera kugira guma progress sino kwipfuza ko no duga en même temps akaba ari nayo nzira yo kumanuka apana no kwifuza kurusha kono renzaho Imana ibishatse cyane kandi baza ko bizokunda nkuko bivuze no gukunda ivyo kwa nazo mu nyuma biragukundira ukabiha umwanya ukwiye ukagerageza ukabanira ko kimwe mu bintu abafootballeur babigisha canke n'amage muteza gukora ari mico kugira indero kugira ngo ushobore gushika ku byo wipfuza Eddy wakoze cyane murakoze cyane namwe wakoze cyane ndakwifurize kuranirwa mu misi yuye gukurikira nkuko bivuze ko kimwe mu byo wifuza gusohoka ukavanga ukaja mu yandi ma club yo hanze kugira ngo wige urabe ko naho umupira umeze nibaza ko uzobishikako cyane no gukora cyane murakoze kandi bandanye ukora cyane Eddy NIBIBONA rero umusatirizi wa Rukinzo akaba yabaye umusatirizi yatsinze ibitsindo vyinshi muri championnat no mwaka yatsinze ibitsindo 200 asombeje abandi bose niwe twari muri BNP Sport muri kino gice ca mbere Eddy ngira ngo ashobora kugira icubwira abakunzi ba Rukinzo n'abakunzi ba Primus League kugira ngo dusozere kino gice ca mbere ku bakunzi ba Rukinzo ndabashimira cyane baramfashije cyane mwarabaye hafi yanje nizeye ko nibindi bigiye kugenda neza kurusha urakoze cyane reka ndagushimire wakoze kutwitaba nazo ko no hanyuma tukeneza twitaba murakoze cyane duhure mu kanya gato mu kindi gice c'amakuru yagiye aranga ino weekend haba mu nkino zitandukanye naho mu kanya turagarutse mu gice ca kabiri cyane iganiro yo gukora nawe babwiye inkino zari zabandanije urazi yuko ihiganwa rya Primus League ryararangiye ritwaye n'umugwi wa Aigle Noir mugabo ririko rirabandanya n'igikombe citiriwe umukuru w'inkino rero zariko ziraba mu gice ca kane gishiri ca nyuma umugwi wa Best Dynamic watsinzwe na Musonga atitsindo kimwe ku busa uko bimeze muri quart de finale mu gice ca kane gishiri ca nyuma n'urukino rumwe bakinira ku kibuga badasangiye no kuvuga ca kibuga kiri neutre umugwi wose utacegukira Musonga tiracibana mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma urundi rukino rwabaye ari Interstar ni derby y'abanyagisagara ni Interstar yatsinzwe na Vitaro ibitsindo 3 ku busa Interstar birasezerera mu gice ca kane gishiri ca nyuma maze Vitaro ibanda mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma urundi rukino rwabaye ni Irihe yahuye na Bumamuru Umamuru yabaye bwihaniza navuga ko no kwihaniza ko yatsinze ibitsindo vyinshi ibitsindo 6 ku busa Umamuru nayo irabana mu gice ca kabiri gishira ica mu rukino rwabaye ni Aigle Noir atwaye ikombe ca Primus League uno mwaka yahuye na Flambeau du Centre y'Igitega Flambeau du Centre itsinda Aigle Noir igitsindo kimwe ku busa Flambeau du Centre irabandanya mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma mutirenkino zosha zibana gute mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma umugwi wa Musongati w'Igitega uzocuhura na Vitalo Football Club hanyuma umugwi wa Flambeau du Centre uhure na Bumamuru muri zino nkino z'igice ca kabiri gishiri ca nyuma nabwo ari urukino rumwe hoho ni urukino rw'ibanze n'ubwo gusubiriza no kuvuga umugwi umwe urakira urukino rumwe hanyuma umugwi nawo bahuruka zo kwakira urundi rukino rukurikira inkino rero zoca zibandanya kugira ngo bamenye uzokina urukino rwa nyuma imigwi ibiri izokina urukino rwa nyuma hanyuma uzotwara ikombe murazi ko ni waca serukira Uburundi mu nkino za Confederation Cup nuko rero inkino zagenze murumva ko imigwi imwe yarabandanje mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma yindi irasezererwa nizone n'abategure kuri no munsi nyabaza ko twagiranye ikiganiro ciza namwe
kandi mushobora no kubinyereka muri commentaire ko ikiganiro kiriho kiraca kuri YouTube, kiraca kuri Facebook, mudukurikirana no kuzindi mbuga TikTok BNP Media, Instagram BNP Media, Twitter naho nyene turahari, kuri Facebook ni BNP Media, kuri YouTube ni BNP TV. Abadukurira kuri YouTube no kuri Facebook bagere ko mushobora no kuduha kuri Star Times ku murongo w'125. Reka ndabashimira wewe mwese kwa muri kiganiro ahanje naho utaha.